bavukanyi barundi kazi bakunzi b'u Burundi nituninahaza Imana rugira vyose iyo yaduhaye gushika ku musozo w'uyu mwaka wa 2022 tukaba turi mu kanyamuneza ka Noheli n'ubunani turi mu mahoro n'impore. Turizeye ko uyu mwaka mushasha wa 2023 turiko turinjiramwo tuzoronkamwo ivyo twifuza vyose mu gihugu cacu. Ndizeye kandi yuko aho muherereye hose haba mu Burundi canke mu mahanga muriko mwigina iyo misi mikuru mwongera mwirimbura mu kwiyumvira n'imigambi tomoye muzorangura muri uyu mwaka mushasha. Turabipfurije rero kuroranirwa muri uyu mwaka mushasha wa 2023 muze mu burye ntubaje muroranirwe iwanyu no mu banyu kandi muze muteze imbere imiryango yanyu n'igihugu. Uyu mwaka utanguye uje ari mushasha, none turashaka ko natwe twiyubura tube bashasha. Ingeso mbi twari dufise muri uyu mwaka uheze ntize dukurikire muwuza. Uyu mwaka utanguye turawizeye ko uzotubera icibutso c'iterambere mu Burundi. Nico gituma dushaka gukorera mu runani twese tugiwe imbere n'indongozi zose z'igihugu. Ni muri iyo ntumbero dushinze ko icivugo tuzogendera ko mu mwaka wa 2023 kitubera iki. Tuzirikane uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'igihugu n'abene gihugu. Mu kwiyumvira ico civugo twipfuza ko twese abene gihugu two kwigenza nk'inteko zikorera mu runani mu rugamba rw'iterambere. Indongozi nazo twipfuza ko zoba nk'intwazangabo muri urwo rugamba. Dushingiye ku ndongozi ko twabonye ko igihugu kirimwo indongozi nziza kigendera ku ntwari bereye kikagira iyo gitera kija haboneka. Barundi kazi bakunzi b'u Burundi. Leta mvyeyi leta nkozi irakwije imyaka 2 n'igice iri ku kivi. Turashima intambwe tugezeko naho impinga ikiri ndende. Amahoro n'umutekano birasasagaye mu gihugu ndetse u Burundi bukaba buriko burafasha bimwe biboneka ibindi bihugu mu kugarukana umutekano. Mu ntwari bereye no kubungabunga itunga rusangi turacabona mu ndongozi ba kaboko abasesagura itunga ry'igihugu abaryi biturire nasinda bibazwa n'ibinebwe. No mu bene gihugu turacabona n'abandi batarajijuka bakibona ko ivy'igihugu atari gwabo bakavyonona ahandi bakabinyaga bashaka kuvyigarurira. Ndetse hari n'abandi bamarira itunga ry'igihugu mu bindi bihugu babicishije mu binywabi. Ariko ico dushima nuko muri abo bose beshi baramaze gutahura babonye ko kizira konona itunga rusangi naho babikorana ubwoba. Mu butungane naho nobu imyidodombo ntirahera kuko twaje gusibura ikirare c'imyaka myinshi. Ariko naho hakira baruhisha inzego z'ubutungane bashaka kuzihushisha ingingo turabona ko abaremera izo nzego bitwaje igihagararo bagabanutse bimwe biboneka. Ikindi ciza nuko ubu atakibi gikorwa ngo giheranwe. Dufise umwizero mwinshi kuko aho hagiriyeho intahe yo kumugina agatunganywa neza n'inama nkuru y'ubucamanza turabona ko ibintu bigiye kuja mu buryo kuko abacamanza bakora nabi nabo basigaye bitwarirwa. Kubene gihugu bafise imanza muri NTARE zitari bwahere nabo amategeko ariko arasubirwamwo kugira ngo zimurirwe mu mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha. Turabandanya kugwanya abanyonora itunga rusangi baba abashora ubutare canke umwimbu bidaciye mu mategeko baba abinjiza ibidandazwa vyo mu kinywabi. Turabandanya kugarukana ivyari vyaribwe kandi tukaba tutazoruhuka bakaboko badatujijwe burundu. Ubu tukaba tumaze kugaruza amahera atari make nayo ayagarujwe
akaba ariko arakora mu bikorwa vy'iterambere vyari vyarabuze uburyo. Mu bijanye n'imigenderanire dusezereye uwo mwaka w'ibihumbi 2022 imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu iri ku rugero rwiza cyane. Uburundi bwarashinze icumu mu makungu, ubu abarundi ntibakigenda barabundabunda, ubu barizigirwa no mu nzego mpuzamakungu canke mu nzego zo mu karere. Mu bibazo bihanze isi cyane cyane intambara ziri hirya no hino n'amatati hagati y'ibihugu, Uburundi bwarase kwisuka mu matati ayariyo yose, tukaba twiyemeje ko tuzokwama duterera agacumu k'ubumwe mu gutora umuti gusa. Mu gisata cy'ubuzima bw'abene gihugu tuguma turaje ushinga no guteza imbere igisata c'amagara y'abantu no guteza imbere inyigisho mu mashure. Turategera neza ko iyo abantu bafise amagara meza bakagira n'ubumenyi, igihugu naco baca bagiteza imbere. Nico gituma ivyo bisata tubishiramwo inguvu nyinshi, haba mu kubaka amashure n'amavuriro. Tukiri kuri ico gisata nyene, twagomba kumenyesha twongera duhumuriza abarundi ku bijanye n'ikiza coronavirus ko ibiharuro tugeze ko vyerekana ko abarundi twashoboye kucikingira no kukigwanya ku rugero rushimishije, ku buryo ubu hageze ko tuyifata nk'ingwara mu zindi. Tuboneyeho akaryo ko gushimira umugwi udasanzwe w'igihugu ujejwe gukinga no kugwanya igwirirana ry'ico kiza ku gikorwa ciza wakoze, tugashika no ku ntambwe ishimishije mu bijanye no gukurikirana ingene abene gihugu babayeho. Tuguma twita ku rutare kugira ngo umwene gihugu wese aronke umufuko utuma yikenura. Ni muri iyo ntumbero twasubiyemwo politike y'impembo iroswa abakozi b'igihugu ndetse n'impamba y'abagiye mu karuhuko k'izabukuru. Muri iyo ntumbero amategeko atari make aramaze gusubirwamwo, ayandi ari mu guterwa ko umukono kugira ngo batangure kubona akarusho, duhereye ku bakozi b'igihugu baziganirije muri INSS na ONPR. Mu bakozi bakora mu mashirahamwe yigenga, ayabikorera utwabo n'amashirahamwe leta ifisemwe imitahe, ibiganiro biracabandanya hagati ya leta n'abakoresha n'abakozi kugira ngo bige neza uko ingingo izoja mu ngiro atamyidogo. Muri ivyo bijanye n'ubuzima bw'abene gihugu nyene, murazi ko hariho imigwi idasanzwe ikomeye mu iterambere, nayo ikaba ari ugwaruka n'abakenyezi. Intambwe ugwaruka n'abakenyezi bageze ko mu bikorwa vy'iterambere ni gitangaza. Umuzirikanyi ubona neza watanguriye iwabo, kandi biragaragara mu migambi ishimishije turiko turarangurana. Turashimishwa cyane n'umugambi payeje n'ikigega figa biriko birafasha kugira ya mabanki y'ugwaruka bije n'iy'abakenyezi BDF ashobore gufasha kugira ngo boroherwe. Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije ari nawo muzi n'igishitsi mu iterambere, abene gihugu bari ku kivi, kandi imbere ni heza kuko abarimyi bamaze guca urwevu kuva dutanguje umwaka w'uburimyi. Turashima ko abarundi batahuye umugambi wo kurima bakavomera muci, gushira amatongo hamwe no gukingira ibidukikije mu gutera ibiti bibana n'ibiterwa no guca imikobiko. Ico tugiye kwihutira no kugwiza ifumbire, kugwiza imbuto zirobanuye no kurima dukoresheje ubuhinga bwa none. Nkuko tumaze iminsi tubibabwira, dutegerezwa kwimbura kugira ngo dushore hanze maze turonke amafaranga mva makungu. Ni muri intumbero hari umugambi wo korora ibitungwa bito bito bitaruhisha nk'inkoko n'inkwavu, umuntu wese akagira n'imiburiburi nk'inkwavu 5 kugira ngo dufungure neza twongere dushore. Nkaba nsavye abagwiza tunga gushira imitahe muri iki gisata kugira ngo
ntiborore gusa ahubwo bashinge amahinguriro yo gutunganya inyama abenegihugu nabo ntibagire ubwoba kuko tuzoba turose isoko. Barundi kazi bakunzi b'u Burundi, mu gisata cy'ubutunzi n'iterambere urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rurabandanya gutunganya imigambi yotuma abenegihugu bose bagira ubuzima bwiza. Tukaba tugiye gusohora mbere igicapo cyuko twipfuza ko igihugu cyoba kimeze mu mwaka w'ibihumbi 2040 hamwe no mu mwaka w'ibihumbi 2060. Mu mwaka w'ibihumbi 2040 dushaka ko abenegihugu bose bazoba bafise amikoro atuma babaho neza, mu gihe mu bihumbi 2060 naho dushaka ko Uburundi coba ari igihugu giteye imbere. Ivyo rero bisaba guhindura ingendo n'inkoro mu benegihugu kuko tugiye gusiganwa n'umwanya, umunsi wose uharugwa ko carangutse. Ikindi twovuga no gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi mu kwegeraniriza mu kigega cy'igihugu amahera yose yinjira mu bisata vy'igihugu no gutoza amakori n'amatagisi yose. Mu gukoresha ikigega naho tugiye gutunganya neza ya ngendo amahera yose akoreshwa herekanywe ico azokoreshwa ku neza y'abenegihugu kandi kigasuzumwa igihe kigeze. Ni muri iyo ntumbero hashinzwe imigambi yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu mu kugabanya intara n'amakomine no kongereza amazone kugira ngo ivyo abenegihugu bakeneye mu ntwaro babikure hafi batarinze kuvunika, gutyo bagume ku kivi. Kugira ikigega cy'igihugu gikoreshwe neza, twafashe ingingo y'uko ibisata byose by'igihugu bitegereza gukoresha ubuhinga bwa none. Ni muri iyo ntumbero leta iri kwirakora ibishoboka vyose kugira ngo tuze dusozera umwaka wa 2023 ibisata vyose vy'igihugu bikoresha ubuhinga bwa none, ari nabwo buzotuma vyoroha kurwanya bakaboko n'ibinebwe mu kumenya neza ibikorwa vyakozwe naho vyakorewe. Mu bijanye no korohereza abagwizatunga, ibanki nkuru y'igihugu iri kwiriga neza ingene uba amahera mva makungu azokwegeranywa akongera agahabwa abazana ibikoresho biva hanze atawucishije ku ruhande. Amabanki akorana n'abagwizatunga asabwa kugira uruhara mu irangurwa ry'uwo mugambi ku buryo ibanki nkuru izosigara ari igenzura ingene amahera abagwizatunga baronka biciye ku turusho bahabwa n'iyo banki akoreshwa. Mu migambi mikuru mu vy'ubutunzi turatunganya kandi ivyo kuvunja amafaranga mva makungu. Ni igikorwa turiko turakorana ni banki y'isi yose, ikigega mpuzamakungu gikurikirana ivy'amafaranga FMI n'ayandi mashirahamwe dusanzwe dukorana. Tugiye kandi gufata ingingo zizotuma abakibika amahera mu ihembe yaba mva makungu canke amarundi baheba iyo ngendo kuko iraburabuza imigambi y'igihugu. Umuntu atagira umugambi nashira amahera yiwe muri banki hanyuma abifitiye imigambi bayakoreshe. Twashaka kumenyesha abagwizatunga ko dushaka ko ari bo bofata iya mbere mu guteza imbere igihugu biciye mu kugwiza umwimbu. Ivyo bahingura mu gihugu biriho, bwaba ubutare canke isi, hasigaye ko baja ku kivi. Twaramaze kwiyumvira ingene abo bagwizatunga bazokorera mu runani ruri hagati y'amakoperative nabo, inzego z'igihugu zigasigara ari izorosha urwo runani mu kubashiriraho ibikenewe kugira ngo umwe wese agira kunguko. Bavukanyi barundi kazi, ku ruhande rw'inzego z'igihugu ntacyo tutazokora kugira ngo umurundi wese ashaka kugwiza itunga ry'igihugu yoroherwe, haba mu kubaka amabarabara, kugwiza umuyaga nkuba, gushigikira abakiri mu rugero ruto mu bijanye n'imitahe. Ico tubasaba gusa nuko mwokora umutima uri munda tukarwanya ikinebwa aho kiri hose, kuko mu Burundi ntiharagira ko tuvuga ko twabuze ico dukora, haba mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, amahinguriro,
ba mukerarugendo canke mu buhinga ngurukana bumenyi. Twari tumaze iminsi mu mwimenyerezo wo gukora, none ubu twacira urwevu tuve hasi nk'umugabo umwe tugire urunani nk'inteko twese duhangane n'umwasi umwe dufise ari we ubukene, tuvyure umuzirikanyi wacu, dushire ubumenyi bwacu mu bwenge, dukore tubona iyo tuja. Nashaka sabe umukozi w'igihugu wese guheba ingeso mbi yo udakoresha neza umwanya agafata ugucererwa nk'ikintu gisanzwe. Tugire umugenzo mwiza wo kugira indinganizo y'umwanya mu kugira ikibariko c'indinganizo y'ibikorwa, gutyo igikorwa cyose kigira umwanya wacu. Ndongozi namwe mumenye ko umwaka w'2023 ari umwaka wo kuzirikana uruhara rwanyu mu iterambere ry'igihugu, mubera bene gihugu intwazangabo nziza mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Imana yacu ibandanye tuje imbere mu kutumurikira neza. Ni kuri aya majambo ndangirije ko subira kubipfuriza umwaka mushasha uzobabere umwaka w'umuvuduko mu iterambere. Ni harambe Uburundi n'Abarundi. Imana rugira vyose ibahezagire. Murakoze.